Inshuti bakunzi bacu turabasuhuje tubaha ikaze kuri shene yacu urubuga rw'amakuru. Hano rero ni urubuga twabahitiyemo rubagezaho amakuru y'ijwi ry'Amerika mukunda muri benshi. Reka tuyabagezeho. Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Frederic Nkundikije. Uyu munsi isaha zitatu z'ijoro muri Amerika, Kamala Harris azoserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azoba ahagarariye abarepublika muri ayo matora. Bahava bagira ikiganiro, baratanga ikiganiro cy'impari ku migambi yo muri kazoza bafitiye Amerika. Impari ziza kuba uno munsi koroba ntari zikomeye gose. Uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze, umugabo arashobora kuyahomba. Uyo ni Leonce Hakizimana, umuhinga kurikiranira hafi politike yo muri Amerika. Abategetsi b'abanyapalestine batangaje ko abantu batari munsi ya 19 bishwe mu gitero ca misile Israel yakoze kuri uyu munsi wa kabiri mu kibanza kirimwo abanyapalestine benshi bakuwe mu vyabo. Dickson Ndieme yakoze ibara mu ndwi iheze akica umunonotsikazi wo muri Uganda Rebecca Cheptegei muturiye na lisansi nawe nyene yitavye Imana imisi mikeyi nyuma yuko ahiye ariko aturira Cheptegei. Muri Kenya, sentare nkuru yahagaritse amasezerano yari guha uburenganzira ishirahamwe ryo mu Buhindi ryitwa Adani Group bwo kugaba no gukoresha ikibanza c'indege gikuru muri Kenya. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagira umuja nimukanya. Amakuru yacu tuyatanguriye kuvuga hirya no hino kw'isi. Abategetsi b'abanyapalestine batangaje ko abantu batari munsi ya 19 bishwe mu gitero ca misile Israel yakoze kuri uyu munsi wa kabiri mu kibanza kirimwo abanyapalestine benshi bakuwe mu vyabo n'intambara yo mu ntara ya Gaza. Abandi 60 bakomeretse. Iyi nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bw'abanyapalestine. Ni inkuru rero dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Amakuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Palestine yavuze ko misile zitari munsi ya 4 zarashe mu kibanza ca Al-Mawasi kiri hafi y'ikibanza ca Khan Yunis mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kabiri. Israel yatangaje ko yari kihiga bivuga ko ari abagwanyi b'umugwi Hamas batari bake bakorera muri ico gice. Umugwi Hamas wahakanye ivyatangajwe na Israel ko abagwanyi bawo bakorera mu karere Israel yakozemwe ibitero vyo kuri uyu wa kabiri. Bavuze ko ari ibinyoma vyeruye. Haba Israel canke umugwi Hamas nta ruhande na rumwe rwatanze ivyemezo bishigikira ivyo rwatangaje. Israel yarakoze ibitero bitari bike vyatikije inganda muri uyu mwaka mu gice ca Al-Mawasi. Amashirahamwe ajeje gutabara avuga ko cakiye abantu barenga ibihumbi 380. Abajejwe gutabara babandanya kurondera abahitanywe n'ico gitero ca Israel co kuri uyu wa kabiri hamwe nabo bagifatiwe mu bisigarira vy'vyasambutse. Batangaje ko abantu n'imiryango yabo biciwe mu mahema babamwo. Urakoze Fidel. Tukibandanya ku makuru yerekeye Afrika. Dickson Ndieme yagirijwe ko yasutse lisansi ku mugandakazi w'umunonotsikazi Rebecca Cheptegei agacamuturira nawe nyene yitavye Imana imisi mikeyi nyuma yaho ariko aturira Cheptegei. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Dickson Ndieme yasandabiye mu bitaro Moi Referral Hospital mu gisagara ca Eldoret kiri mu burengero bwa Kenya. Yari yahiye ibice 30% vy'umubiri wiwe. Rebecca Cheptegei wewe yitavye Imana ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yari yahiye ibice 80% vy'umubiri wiwe. Umuvugizi w'ibitaro Moi Referral Hospital Owen Menak kuri uyu wa kabiri yemeje inkuru yuko Dickson Ndieme yitavye Imana. Dickson Ndieme na Rebecca Cheptegei bari basanzwe bakundana, yamara barashamiraniye ku vyerekeye itongo Cheptegei yaguze muri Kenya. Cheptegei yarahiganywe mu ihiganwa rya marathon ry'abapfasoni mu nkino mpuzamakungu za Olympique ziheruka kubera i Paris mu Bufaransa. Yari yarangije mu kibanza ca 44. Abavyeyi biwe batangaje ko umukobwa wabo yari yaguze itongo mu gice citwa Trans Nzoia kugira abe hafi y'ibibanza bikomeye abanonotsi bimenyerezamwo muri Kenya.
bitegekanijwe ko Rebecca Cheptegei ashingurwa muri Uganda ku munsi wa gatandatu w'indwi. Muri Kenya sentare nkuru yahagaritse amasezerano yari guha uburenganzira ishyirahamwe ryo mu Buhindi Adani Group bwo kugaba no gukoresha ikibanza c'indege gikuru muri Kenya. Iyo ngingo yahagaritswe n'abatashaka ko ayo masezerano ashirwa mu ngiro. Batangaje ko ari insinzi ku banyakenya. N'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Ishirahamwe ya Adani Group ryariko rigirana ibiganiro na leta ya Kenya kugira rishire imitahe y'agaciro ku miliyaridi n'imiliyoni 850 y'amadolari mu gikorwa co gufata mu minwe yaryo ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta n'ibikorwa bikirangurirwamwo. Amasezerano yaranebaguwe cane, benshi mu bayanebagura bavuze ko azotuma abanyakenya batakaza ubuzi. Amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu The Law Society of Kenya hamwe na Kenya Human Rights Commission yari yashinze urubanza muri sentare ku munsi wa mbere. Yavuze ko amasezerano hagati ya leta ya Kenya n'ishirahamwe ya Adani Group yarenze ku mategeko agenga intwari ibereye. Yavuze kandi ko aya masezerano yarenze ku mategeko yo muri Kenya ajanye no gukorera mu muco hamwe no gukoresha neza amafaranga y'igihugu. Sentare nkuru yo muri Kenya yemeje amasezerano yasabye idatevye. Itariki yerekeye ingingo ya nyuma yayo ntirategekanywa. Leta ya Kenya yarashigikiye amasezerano yagiranye n'isosiyete Adani Group mu kuvuga ko yarakenewe mu ntumbero yo gusanura no kwakura ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta. Ni kimwe mu bibuga biri mu ruja n'uruza rukomeye cyane rw'indege zitwara abantu n'ibintu. Aya makuru tuyatanguriye mu Rwanda. Sentare y'intango Kiyumba ifite icicaro cayo mu karere ka Muhanga uyu munsi kwa kabiri yafashe ingingo yo gupfunga ivy'agateganyo Germain Musonera mu gihe c'iminsi 30 imbere y'uko urubanza rwihwezwa mu mizi. Ubutungane bw'u Rwanda bumwagiriza ivyaha vya genocide. Bwagiriza rero uyu mugabo yari agiye kuba mu nshingamateka ku giti c'umugambwe FPR Inkotanyi uri ku butegetsi inyuma y'amatora aheruka. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagirusa. Ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kiyumba mu karere Muhanga yafashe ababuranyi bombi batari mu cyumba cy'urukiko. Hagaragaye abiganjemo abavandimwe buregwa. Umucamanza yabwiye abari mu rukiko ko bitari ngombwa ko asoma imikirize y'urubanza mu ngingo zarwo zose. Yahisemo gusoma icyemezo gusa. Yavuze ko hari impamvu nkomezacyaha zituma Bwana Musonera akekwaho ibyaha bya jenoside n'ubufatanyacyaha kuri iki cyaha cya jenoside. Umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zatuma Musonera akurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Mu cyemezo cye umucamanza yategetse ko Musonera afungirwa muri gereza yavuze ko yemewe n'amategeko, ariko ntiyatangaje iyo ariyo naho iherereye. Mu matora aheruka muri uyu mwaka wa 2024 Musonera nibwo yaragiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku mwanya w'ubudepite, ariko aza gufungwa haburaga umunsi umwe. Abavandimwe be bari mu cyumba cy'urukiko ubitegereje ku masura basaga nabumiwe. Nta na kimwe bishimiye kugira icyo batangaza ku cyemezo cy'umucamanza. Batubwiye ko muri make ntacyo bafite cyo kuvuga. Umunyamategeko umwunganira Janvier Ndaruhutse yavuze ko ntacyo yatangaza atarasoma inyandiko ikubiyeho icyemezo cy'umucamanza ngo amenye ingingo z'amategeko yashingiyeho. Avuga ko bizanasaba kubanza kuvugana n'uregwa kugira ngo amenye niba bashobora kujuririra icyo cyemezo. Mu myiregurire ya Musonera avuga ko kuba amaze imyaka 30 mu gihugu aho yahawe n'imirimo yo ku rwego rwo hejuru bigaragaza ko nta cyaha icyo ari cyo cyose yishinjaga. Musonera ufite inkomoko mu cyahoze ari komine ya Nyabikenke, mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama, mbere yo gushaka kuba umudepite yari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe. Ibyaha aregwa bikekwa ko yabikoreye muri aka karere kandiza akomokamo. Ubushinjacyaha bushinja Musonera icyaha cya jenoside n'icy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside. Buvuga ko Musonera yari umukuru w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke. Bumurega uruhare mu rupfu rw'uwitwa Jean Marie Vianney Kayihura. Umushinjacyaha avuga ko Kayihura yishwe n'igitero Musonera yabonye nyuma yo kumwambura ibyo yari afite byose. Akavuga ko Musonera yagombye kuba yaramutabaye nk'umuntu wari umuhungiyeho. Musonera ashinjwa ko muri icyo gihe yari afite imbunda nk'umuntu wari umuyobozi w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke. Musonera ahakana yivuye inyuma uruhare urwo rwo rwose mu rupfu rwa Kayihura, gusa akemeza ko igitero cyamwishe yakiboneye. Akavuga ko imbunda ashinjwa gutunga yayiraranye ijoro rimwe, nyuma akayisubiza uwari burugumesitiri wa komini.
avuga ko muri Nyabikenke atari mu bavugaga rikijyana nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Avuga ko muri ibyo bihe yari umurwanashyaka wa MDR kandi ritari kwisonga mu kugira imbaraga. Musonera ntiyumva impamvu yaregwa ibi byaha muri ibi bihe, nyamara hashize imyaka ibarirwa muri 30 aba mu gihugu. Musonera akabwira urukiko ko mu bihe bitandukanye yagiye yoherezwa mu butumwa bw'akazi mu bihugu by'amahanga. Kuri we yaba afite ibyo yikekaga ntiyagombye kuba yaragarutse mu rwamubyaye. Avuga ko muri iyo myaka atigeze acika iwabo kandi ko yagiye yitabirira ibikorwa byo kwibuka jenoside ashinjwa gukora. Avuga ko mu kwezi kwa 7 1994 yafashwe akekwaho icyumweru ikurwa kuko nta bimenyetso byagaragaraga. Asobanura ko na nyuma yaho yatawe muri yo akurikiranyweho gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nyuma y'iminsi isaga 300 aza kurekurwa ari umwere. Kubw'umwunganizi w'umwunganira mu mategeko Janvier Ndaruhutse nawe akaburana avuga ko yagombye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze. Asanga icyizere yari yaragiriwe n'igihugu mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 30 kitagombye guteshwa agaciro, cyagaragaza ko nta cyaha yakoze. Mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, Musonera yari ku rutonde rw'abagombaga kwinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Yari kwiturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, gusa ntibyamuhiriye kuko habura umunsi umwe gusa ishyaka ryahise rimukura ku rutonde rw'abadepite bagombaga kurahira, ahita anatabwa muri yombi. Nyuma nibwo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwari ruri kumuhata ibibazo ku byaha bya jenoside. Bagira Ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Urakoze Eric. Tukivuga ku Rwanda, ishyirahamwe nyarwanda ritegamiye kuri leta ryitaho iterambere y'abanyagihugu Duhamik Adri rivuga ko ikigo ca leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere USAID carifashije gukura mu bukene abanyagihugu bashika ku 700,000 bari hirya no hino mu turere dutandukanye iryo shirahamwe rikoreramwo. N'inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru Asumta Kaboyi. Mu myaka 14 umuryango wa Duhamik Adri umaze ukorana na USAID utangaza ko kugeza ubu wagiye ufasha abanyamuryango babo mu ngeri zitandukanye. Uyu muryango wemeza ko wafashije abaturage ukorana nabo mu mishinga igamije kubateza imbere, cyane cyane abari mu buzima bw'ubukene bukabije. Uyu muryango wita cyane cyane ku babana na virusi itera sida ndetse no kuvana abana b'abakobwa bakiri bato mu buraya. Ijwi rya Amerika ryasuye umwe mu mashyirahamwe afashwa n'uyu muryango, arimo iryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni itsinda ry'abana na virusi itera sida. Twabasanze bari mu matsinda ahanahana amafaranga bakizigama. Icyo bakubwira mu kiganira nuko kuva bafashwa n'uyu muryango ubuzima bwahindutse. Nanjye nitwa Mukeshimana Ribera, nyobora itsinda ryitwa Buzuzanya. Duhamik Adri yaduteye inkunga, yaduhaye amafaranga kubera ko twe twarakize. Kavuga uti ngiye gukora kangaka, ngiye gukora se ubukorikori, abana bahawe ibikoresho, amakayi, ibikoresho by'ishuri bararihiwe. Hanyuma mbere yuko nija muri iri tsinda cyangwa se nuko mbonana na Duhamik, nahuye n'ibikomere byinshi kubera ihungabana n'akato twahuraga nabyo. Njya kubimenya nabimenye muri 1999. Ubwo rero urumva nta miti, nta n'umuntu wabaga kwitayeho. Kuba ndi mu bandi rero bituma nanjye mbasha kwiyakira no kugira icyo nakora nanjye nkiteza imbere. Usibye abagore banduye virusi itera sida bari muri aya matsinda usangamo n'abana b'abakobwa bavukanye iyo virusi ndetse n'abagiye bayandura bakiri bato. Bose bahurira ku bwihebe bari bafite mbere y'uko bibumbira mu mashyirahamwe. Uyu tutashatse kuvuga izina rye kuko ari we wabidusabye, adashaka ko abantu bose bazamwumva bamenya ko yanduye virusi itera sida. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko yavukanye sida, akaba yarabanje kunanirwa kwiyakira kugeza ubwo abonye ubujyanama bwa Duhamik Adri. Narayivukanye, navutse mu bana 5. Ni njye njyenyine ufite icyo kibazo na mama, ariko namenye amakuru ko papa aricyo cyamwishe kubera abana twiganaga bamaga akato, ararwaye ibisebe mu mutwe bakankubita, bakajya bagenda nakwanika imyenda yanjye bakayijukunya ngo ndwaye sida. Mbana n'icyo gikomeye cyo kutabasha kujya kwiga kubera ibyo bintu. Mugenzi we nawe asobanura ko yanduye virusi itera sida ku myaka 9, ubuzima bukabanza kumunanira kugeza abonye abajyanama. Namenye ko nanduye mfite imyaka 9, ubwo ni muri 2002. Shangazi wanjye ni wari ufite ikibazo ariko nawe atabizi, banshutse ndi mutoya njya kubana nawe, nonkana n'umwana we yonsaga. Ntago niyakiriye, nta nubwo negeze njya gufata imiti. Nza kugira ikibazo cyo guhuma, singe ndeba na gato. Ubu natangiye kujya mvuzwaho no mushinga uziye. Ubuhumyi nagize n'umwana nawe yarabugize, twembi tubimpumye gutyo.
duhame kadiri yaje ari igisubizo kuri njyewe kuko sinari kubasha kwishyura inzu nta mugabo ngira. Iri tsinda ryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara rihuza abagore n'urubyiruko rwanduye virusi itera sida. Mu by'umushinga Duhame Kadiri ibatoza no gufata imiti neza ndetse no gufata indyo yuzuye. Aya matsinda arimo abantu bagera kuri 50 bafashwa mbere na mbere n'uyu mushinga wa Duhame Kadiri kugira ngo babashe kwiyakira bamenyere iyi ndwara ndetse bamaze no guhabwa udufaranga duke twatuma batangira imishinga. Ubu icyo Duhame Kadiri ikibakorera ni ukubasura no kubareba ko ibyo babahayemo inkunga bakibikomeza. Ku kigo nderabuzima cya Kimisagara niho iri tsinda rihurira. Umuganga ukurikirana aba babyeyi yabwijwe ry'Amerika ko guhabwa inkunga zibafasha kwitunga byabongereye amahirwe yo kubaho. Umubyeyi yari afite ikibazo cyo kubona imirire cyangwa se kutanywa imiti neza, bimufasha kunywa imiti neza kubera ko babaha ubufasha bw'amafaranga bakabashyira mu matsinda, n'uwari ufite ubwigunge bakabasha kuganira. Haba ari ku maso biragaragara. Ikindi n'ama examen tubafatira twe umuntu uri ku miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, tumufatira ikizami bita charge virale cyangwa viral load mu cyongereza. Icyo kizamini umuntu unywa imiti neza aba agomba kugira amavirusi ari munsi ya 200. Abenshi usanga barengeje 200 bari no mu mamiliyoni, ariko bamaze kubona ubwo bufasha bibafasha kunywa imiti neza bakagenda bajya munsi ya 200. Kandi success y'imiti nuko amavirusi agabanuka. Mu kagari Kanzove mu murenge wa Kanyinya naho hari abana b'abakobwa bafashwa n'uyu mushinga bakoraga umwuga w'uburayi. Mu rugo rw'umukobwa tutashatse kuvuga izina rye kubera ko yabidusabye, twasanze uwo mukobwa adoda imifuka. Uyu mukobwa umaze kugira imyaka 20 yumvikanisha ko atarahura na Duhame Kadiri yakoraga uburaya kugira ngo abone ibimutunga. Kuri ubu uyu mukobwa ukiri muto agaragaza ko kubona icyo akora byamufashije kuva mu buraya. Nkitangira nari mbayeho nabi, ntacyo kurya, birangira nishoye mu mwuga. Umwuga biba bimeze nabi wo kwicuruza, kugenda uhura n'abantu batandukanye, abagabo, abasore, ukagenda uhuramo n'ibintu byinshi cyane, urugomo, ubusinzi. Niga umushinga ntangira ncuruza utuntu tw'inyanya, nizigamira, hanyuma nza gufata n'ingamba yo kureka uburaya. Ngura imashini, ntangira kudoda udufuka. Ku munsi ndoda udufuka 200. Umuyobozi w'uyu mushinga Muhirwa Benjamin yemeza ko mu myaka 14 bamaze bakorana n'umushinga USAID imaze kubaha miliyari zisaga 20, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 15 y'amadolari. Bwana Muhigirwa agaragaza ko iyi nkunga yahinduye ubuzima bwabo bafasha. Muri iyi myaka 14 navuga ko tumaze kwakira amafaranga ava muri USAID asaga miliyari 20. Abana benshi twagiye tubasanga bari hari abo usanga bari mu buraya, bamara kwigishwa, bamara guhabwa uburyo bw'ibanze mu bumenyi ndetse n'amafaranga n'iyo myuga, ugasanga ni abantu bahinduye ubuzima rwose. Muri raporo yayo isohora buri mwaka, USAID igaragaza ko ifasha leta y'u Rwanda mu byiciro binyuranye birimo ubuzima, imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'abaturage. Ntitwabashije kuvugana n'abayobozi ba USAID ngo batubwire muri rusange ibikorwa byabo mu Rwanda, ariko muri raporo yabo y'umwaka 2022 gusa USAID igaragaza ko yahaye u Rwanda miliyoni zisaga 70 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 95 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Dukubitire muri Repubulika ya Kongo Iharanira Demokarasi, aho komisiyo y'igihugu ijejwe impunzi yaraye isavye umurwi abanyagihugu bitwaje ibigwanisho uzwi nka Wazalendo kwirinda gukubagura impunzi z'abarundi ziri mu kampi ya Rusenda mu buseruko bwa Kongo. Yasavye uyu murwi witwaje ibigwanisho kandi kureka gutangisha amatagisi izo mpunzi z'abarundi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Vedaste Ngabo ari Uvira. Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko zihamya yuko zicara zihohoterwa na Wazalendo. Zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga, izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo, mu izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu. Mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi, inzego zishinzwe umutekano, Wazalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani, ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Kongo ndetse nuko impunzi zikwiriye kwitwara.
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani, usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho. Urwego rushinzwe impunzi rwabwiye Bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima, ko ahubwo bashobora kuzisaba zikabaka ubushake bwazo nta gahato. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 30,000 zisangiye inama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi. Niyo Kwizerwa Hadija ni umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, akora imirimo y'ubuhinzi. Burya twari tumaze guhohoterwa cyane, nuko kuvuga wagenda kurima ibibazo, ugiye kurima mukumvikana n'umuntu wakoteye imurima hariya, hamuhejeje kurima ukacuza kubona uwundi hewe ngwini ishamba ya muyomba. Ukuri hajya twari tumaze guhohoterwa, twebwe hajya mu Gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5,000 tukuhije to nihuza kumenya kuza ku murima. Ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere. Muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza Bazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi, usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano. Ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya Lusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda, abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubare turi muri iyi nkambi. Bamwe mu gwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Kongo bita Bazalendo bazunguruka mu nkambi mu gihe cy'amasaha maremare, ibyo bikaba byama byatera uruhagarara mu mpunzi. Ariko hagati aho rero bakaba barayebemeranije na leta ya Kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa, ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe, natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho. Abazalendo bakaba bemereje rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi nizame zibona ibikoresho bicira umuriro kandi ari byo zahunze ari navyo zitinya. Ese niki Bazalendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi? Ngendakumana Jean Claude ni umuyobozi site ya Gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama. Abazalendo bishuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubirako kuko ibyo bakora bitabijanye n'amategeko. Senere turayisabye ko mu ncamake kubyo yabwiye abo Bazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama, bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera senere batagize bataciye mu nzira ziwabo ngo bitunganirize. Mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi, hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi 4. Ibiganiro ndiko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'Abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise. Rero ikizere njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye, mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee. Mu mwaka wa 2021 ndetse no mwaka wa 2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba Mayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi, bagasahura inka, ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi. Ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Republika Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Lusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, gutwara za moto ndetse n'ubworozi. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Tugaruke ngaha muri Amerika uyu munsi isaha 3 z'ijoro, Kamala Harris azoserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azobahagarariye abarepublika muri matora bahava bahurira mu kiganiro cyo kuja impari ku migambi bafitiye Amerika. Icyo kiganiro kija guca kuri televiziyo ABC News. Mbega umwe wese muri abo yo kwigenza gute mu kiganiro cyo munsi mwijoro kugira ngo aronke amajwi menshi y'abanyamerika? Twaganiye n'umuhinga mu vyerekeye politique Leonce Hakizimana, atangura tubwira ukuntu abona izo mpari. Impari ziza kuba uno munsi ku mugoroba ni impari zikomeye rwose. Imbere yuko ntangura kuvuga ico nibaza, uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze, umugabo arashobora kuyahomba. Aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu nka Kamala Harris wewe
kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose uravye 28% ntibamuzi neza ari n'ikintu ashobora guhomba rwose nico gituma bisaba ko ateza kwiyerekana akavuga uwari akavuga ibintu azokora na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida na cyane umugore atari n'umuzungu birasaba rero ko azategerezwa kwerekana imigambi itomoye iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi ibiharuro bikorashikirizwa vyatohojwe vy'amajwi yabo ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basa n'abanganya mu congereza bavuga ngo neck and neck ku bwanyu umwe muri bo haba Donald Trump canke Kamala Harris ikintu umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi bibonekane ikihe reka dutangure kuri Kamala Harris yokora iki uyu munsi muri izo mpari icyo yokora ni ugushimikira ku migambi akerekana imigambi itomo icyo azokora haba mu butunzi haba mu magara y'abanyagihugu haba ku ngorane ziriko ziraba hariya ku mbibe z'igihugu abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidashiye mu mategeko ateza kwerekana ko ibintu bitomoye ivyiyumviro bitomoye azokora kuko na cyane cyane ko Trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye uno munsi ni rero ni umunsi Kamala Harris aronse yo gutomora neza ivyo azokora gutyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho bazi icaha ahagaze ico nico ategerezwa gushimikirako. Donald Trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka ari n'ibintu yokora n'abanyene abanyagihugu baramuzi bose ntategerezwa kwimenyekanisha mugabo nawe ategerezwa kwerekana yuko Trump ategerezwa kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe ko ari wa muntu afise amajambo yubaha abantu na cyane cyane ko azoba ari n'umupfasoni ateza kwerekana yuko umupfasoni amwubaha kuko baba bibaza yuko atamwubaha hama ica kabiri ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ivyiyumviro vya ekonomi bitomeye afise ari vyiza ivy'amagara y'abantu afise ivyiyumviro vyo guteza imbere igihugu kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ivyo vyiyumviro yogumaho akagumiraho nyene rero ntasamazwe n'ubaze ko baraharira nibaza ko azoba ashitse ku bintu bikomeye rwose kuri we nyene azoba yifashije rwose ubwiye icyo tubwiye ku mategeko agenga izo mpari amwe mu mategeko bavuze nuko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikro y'uwundi izoba yugaye ivyo bifise akamaro kahe kuri umuntu ico ni ikintu gikomeye rwose baravuga yuko uravye amategeko ABC yavuze izoshiraho nuko bazoreka umwe akavuga agaheza mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca avugana mikro yiwe kugira ntavuge ntivyukane naho yovuga ibintu ntibavyumve ivyo ni ibintu vyiza ugiye kuraba ko tugomba gutahura neza aho umuntu ahagaze ivyiyumviro vy'umuntu ni vyiza ko bituma atawubwira ngo avugunda ariko aravuga guhana amajambo bw'abashinga ntaye nivyo vyiza mugabo urumva nko kuri Harris yagira ati reka nimureke Trump avuge gutyo niho asanga ariko aravuga anciramwo abantu bagaca bamugaya agaca atsindwa urumva kuri Harris yashima yuko mikro itaba yugaye mugabo ugiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe wese babashinga ntahe umuntu asigura ivyiyumviro vyiwe bituma yazakorera igihugu. Leonce Hakizimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze rwose namwe. Turabashimiye bakunzi bacu bose.